Seri muri no video tugiye kwigira hamwe ukuntu ushobora guhindura konte isanzwe ikaba muri mode professionnel. So rero abantu benshi bamye bambaza ni gute twohindura konte ya isanzwe ikaba page. So ntabwo ari ibintu bigoye, ntabwo ni ibintu byoroshe cyane, ntabwo bivunanye pe. Ariko before yuko dukoresha ikintu tugusaba ukore subscribe kuri Naso Star TV ndetse ulikinge, commentaire ndetse na partage kugira ngo ino video ishikire benshi. Hama reka tubanze tuvugane kino kintu. Muntu wifuza gukora page, reka tuvugane kino kintu kiri serious. Ni ikintu kimaze imisi kibonekeza ku bantu benshi baba content creator, baguma bidoga mbe monetization bigenda gute. Ugasanga umuntu afise abone benshi arakurikiranwa cyane pe, afise engagement nziza, ariko kubona monetization kikaba ikibazo, kikaba ingoma. So rero kaze rero ngaha kuri Naso Star TV kugira ngo ushobora kumva byinshi cyane bishoboka. So reka tuvugane kino kintu before yuko uba monetize ukwiza abantu 5,000, sivyo, kuri page yawe. Ica kabiri ukwiza amasaha 10,000, no kuvuga iminota 600 baravye content zawe mu mezi atarenga 2. Ica gatatu arico kinanira abantu benshi cyane pe. Aya masaha urashobora kuyakwiza vyoroshe, babona urashobora kuyakwiza vyoroshe, ariko ikintu kinanira abantu benshi no kubahiriza amategeko ya Facebook. Aho usanga abantu benshi bariko bara posting ibintu by'abandi, bagaposting ibintu by'abandi, ugashobora kubona nka video ya Satbi kwere kuryoheye yavuze nk'amajambo nyene ari très touchant, ukumva nawe woyitora ukayishira ku iwawe, ukabona nka comedy kanaka y'umuntu kanaka, nka ugashobora kubona nka video ya Lady canke Mutima canke Gasore, sivyo, Gahutulo comedian yakoze nka comedy, ukumva nyene bikuryoheye ukayipostinga iwawe. So ivyo ni ibintu bihanwa na Facebook. So reka tuzokora video ibereka ni gute ushobora kuraba content ushize kuri YouTube, kuri Facebook yawe, ukuntu yoba yemewe na Facebook canke donc yoba yubahirije amategeko ya Facebook. So tuzoyibakorera kugira ngo muze muraraba content mu baba bashize ko zemewe canke zubahiriza amategeko ya Facebook. So rero tutaraniriye, kora subscribe kuri Naso Star TV. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, murameze neza. Reka tukomeze dukora ino video yacu. Ntabwo biteba, ni umwanya mutoyi muza kuba mubonye ukuntu ushobora guhindura konte yawe ukagira mode professionnel. So reka rero twifashishe application ya Facebook, ndibaza mwese murayibona ngaha hepfo, ngiyi ino iraha hepfo aha. Nuko iyi aha hepfo murayibona, uraza ukayiklikako. Okay, ikuguruka, yugurutse ucuza ino hejuru ubona uburongo butatu bukikame, ubu ino hejuru wafyonze kinjira muri ntuze yawe, muri konte yawe, kayifyonda kukinjira. Udaciye ngaha kuri uburongo butatu urashobora kuza ngaha aho ubona profile yawe, sivyo, aha hanyene birakunda ucuza ngaha murahabona habona hari uburongo ubudomagu butatu, ucuza ukahafyonda. Uhafyonze ucuza ino musi aha murahabona, aha ino musi, sivyo, murabona handitse ngo turn on professional mode. Okay, utuhaklikako, wakliseko ucuwanda kuri turn mode, turn on. Okay, aha nibaza ko muri ko turiko turajana turn on.
ukafyondako. Okay, tukaba tuyihindure mode professionnel ibi page yari compte. Okay, sawa. Then ucuza hakuri next, sivyo, hakuri next ukafyondako, then ukongera ugafyonda kuri next kandi, sivyo, hama ukacuza aha murahabona ndibaza, sivyo, public, sivyo, ukafyondako, then ukafyonda kuri next, hanyuma ukakonfirma, sivyo, hanyuma ukabandanya next kandi, hanyuma ngaha ugomba gushaka amaframe kwame ucu skypinga kuri Skype, sivyo. Then ahamba namejeje congratulate, you are ready to start using professional mode, sivyo. Aha tuba duhejeje gucreate compte, donc page donc ya compte twari dufise isanzwe ikaba imaze kuba compte, donc ikaba imaze kuba mode professionnel ariyo page ya Facebook yinjiza amafaranga, arivyo ngaha cyo tuza ngaha ko go to profession dashboard. Okay, hafyonda bacuraba rero, sivyo. Nako dufise twari dufise ababone 22, urabona ko haciye aboneka aba followers 22, sivyo. Monetization, reka tuje muri monetization turabe ibiriyo ino. Aha muri monetization urabona ngaha handitse ngo aha not yet eligible, ntabwo turemererwa kwinjiza amafaranga. Okay, mbene ivyinjiza amafaranga navyo ni ibi murabibona, so ntibiruguruka, murabona ko bikiriko ubuntu bw'ubugufuri, sivyo, hariko ubugufuri. Urumva rero aha twahejeje kugurura page Facebook, sivyo, katurabereye ko ntabantu baza kubona ino page yacu yamaze kuba page nguko, kari bayibona uko katubwire refresh, babona rero nuko buri rero iba iri page. Mwebwe rero mwanditse ko irakoze nason mwashofye ngaha, sivyo. Aha akuru uburongo butatu kafyonda, mwe muza kuyibona, no wait, aha mwe ukuntu muyibona uko uri muyibona hamacho gushonda kuri follow aha yango mu following, sivyo. Ubu tuza twajeje gukora konti yacu, ubu ikaba iri page, nuko rero bakreya page ikaba konti, donc konti ikaba page. Ufise ikibazo rero andika muri commentaire utubaze, hanyuma tukwishure muri bwa bumwe n'urukundo, hama ukora partage gishike kuri benshi, hanyuma commentaire ndetse na subscribe kuri Naso Star TV. Merci beaucoup.